diaspora twarabonye yuko hariho umurundi ariko aragerageza ngaha ari mu za quartier Miroir kijya nico batuvuga tuti abarundi bo hanze bashobora kuba batanguye gushobora kwinjiza imitahe mugaye bijanye n'ibyo dushorera hanze urabona yuko hari ikibazo ikawa n'ubunyi yaragabanutse umwimbu ikawa bitubambe icayi ni pampa nta madovize biri kubirindiza garagara hanyuma igisata c'ubutare murazi kuva gihagaze ubu ntikirasubira kuzana amafaranga menshi gikeneye intumbero shasha ibyo duhingwa niyo dushorera hanze se nibaza ko ari ikirenga hanyuma dufatiye kuri indicateur twafatirako tuza turaraba mega balance commerciale igendera imuka gute igipimo c'ibyo dushorera hanze n'ibyo tugurira hanze kigenda kiriyongera gute reserve de change amahera ari mu bubiko bw'ibanye nkuru y'igihugu atera yiyongera ico gituma tubona tuti ikibazo c'amadovize urabona kiracasa n'ikiringa hanyuma dufatiye ku bijanye na nico twitaje isonde rusuruze zime gushinga abantu amabanga aho turabona yuko bitaratera imbere hakiri intambwe yo gukora kuko haracajamwo politike cyane bigatuma abantu bashinga amabanga ryajyunganira rivuga ati l'homme qu'il faut à la place qu'il faut hari iraja mu ngiro neza ikibigaragaza nuko tubona usanga nkeje ubundi berekanye nka product usanga acigwa cyane mu kuja mu ngiro ugasanga amafaranga ari kwinjira ntingiye kubera ubushobozi kumbure buke bwayatunganya n'ingene bashigwaho ikindi ari gihe tubona n'umukuru w'igihugu yashavuye mu bintu byose agira vyikorere bakatuja guca imanza mu butungane vyapre ko azobikora ntabyo ushobora ntabyo kubikorera byose na presidence yose ntabyo kubikorera ushobora rero yuko rero mu bafasha munsi agira ikibazo Shirene ikibazo tudashobora gutuma tuhagura kandi urabona yuko ibyo gukoresha abahinga batandukanye bashobora kuvana amakungu bakaza bagakora ibiraja mu byo twokwita mu mugenzo ikigira kandi nibijanye na gouvernance budgetaire ibijanye no gutunga amafaranga harabaye icabije programme ariko ko tuja mu ngiro iki kiri mu ntango mugabo turagira amareforme biraje mu ibyo bundi harerekanye ibintu 10 bijanye n'ingini y'amafaranga ya leta yotunganywa ico bishigikira hanyuma harabaye n'icegeranyo evaluation PFA irabinye n'amafaranga ya leta akoreshwa nico kinini ni ciza mugabo mu gihe ibivuye muri iyo evaluation biduhaye isomo y'ibyo tuzoshobora guhindura cyo bitari reforme umuntu aje gusuzuma ibikwiye kugarukira ngaho hanyuma mujanye no kurwanya igiturire turabona neza yuko hariho ibitaraja mu bintu gutinda umugambi wo kurwanya igiturire muri rusange mu gihugu ya stratégie nationale au niveau national ntayihari bigaragara abantu bamenyere iri kiraja mu uja kurwanya igiturire ata stratégie bijo turagisavye nta stratégie nationale de lutte contre la corruption ihari yanditse valide twese twisunga bica bituma rero nibijanye n'amategeko kwa n'igiturire kuva kera avuga ko yohindurwa yomera neza n'ubu urabona nta kiriko kirakora kwigisha abantu ubwoko bw'igiturire bamenye ubwari bwo nta bihari uje yitwa abantu baba mu ngendo byose umwe byo kubika amahera byo kugira iki ibintu byo vy'amablash abantu ubundi nibazi ibyaha n'amahena by'igiturire bijanye navyo n'amategeko abihana itwumva ingene rero habura politike yo kwigisha abantu ibibujijwe hari n'ibijanye n'inzego ziyazazwa giturire urabona zarashatse kuvaho zirahindurwa neza ubutungane mu guhana ibiturire bajogajoga amadosiye y'ibiturire ntibuyahudibo yubakwa ngo buyakore wonyene urumva bavuze ngo abantu ejo bundi zivuga ngo abantu basubira amahera kuri konte urumva harya
abantu bashobora kwanyuza amatungo y'igihugu by'ukarabya byo gutunga umurengera udashobora gusigura nibiki barashobora kugaragara ntabyo kuzaro twinyegeza hirya tuvuga ngo bantu usubize ibisubira barazwi bashatse kuba ivyamwa byose birahari byo tuba abantu banyuze amatungo y'igihugu bafatwa kandi bakagaragara birahari basubiye inze turaca yiki ikindi ni bya prevention prevention byo kwerekana amatungo mbere uko bahinjira mu mabanga icyo tuba tukivuga mu gihe kitaraja mu ngiro wanya biturire birafata ingiro kuko uwo mukozi wa leta atarumva yuko amatungo yerekana ku mugaragaro hanyuma ari karakora kandi bwiza shingiro n'amategeko y'umusaba amaze kurangura amabanga kerekana ni matungo ibyo byose bivuga ngo matezorisation cyangwa banyegeza canke ibyo byose biraja ku mugaragaro bigakubitirwa habona shanka abantu usanga bagira ibinabiriya ico bita confident ugasanga umuntu niwe yiha amasoko ugasanga umuntu niwe yishira hamwe ibintu nk'ivyo ibyo byose urabona ko bitariko birarwanywa ku buryo bukwiye haba ibijanye rero n'ubwo butungane n'ubwo butungana ta reforme buragirirwa zikomeye ubutumwe nta reforme buragirirwa zikomeye tungane nta reforme buragirirwa zikomeye hano bavuga tuti pouvoir yindi ingene byo ba magistrat gestion de carrière des magistrats ntibirahinduka cane inspection de la justice ubugenduzi bw'ubutungane nta nguvu ziraronka kwiye batusanga rero canke moyen ubutungane nta buryo bukwiye kenshi babuha nikurabiraba je naratangaye nikuragenda ugasanga ubona nk'umuntu w'umutwe canke nibiki amavewita yuzuranye ngaha mugabo bagana nko muri sentare y'intango ugasanga n'imodoka ija kucimanza ishira imanza mu ngiro nta nihari sentare y'intango ugasanga nta n'imodoka nta n'ipikipiki yo gushikira imanza mugabo waza ngaho ukazobona amavenga witari karacana ko mu bantu umwe babiri batatu kubera iki hari ibintu ngaha mu Burundi kiritire ikimeze nabi cyane ushobora kubisiga ibyo wenda je narabitembera masentare y'intango ariko narababaye kubona uzubona abantu babasentare kw'intango par exemple baba ngo bagira bambara amatraining bazogera n'amaguru bazogera n'iki ngo baje ngukura imanza amatongo shahe n'ibiki tani pikipika tani imodoka tani iki ngo ukazobona ayo mavewiti iyo vewiti yogura nk'amapikipiki cyangwa amamodoka menshi nkanga yo gukora kuri tele ibyo ni ibintu biteza guhinduka ni mu mutwe iwacu biteza guhinduka hanyuma ikindi rero tuvuga ni iki ca ntuze kijaye n'ivya cohesion byo severi kirakora birahera espace politique vy'imigambo urabona haracanywa gahaze mwere kirakora umugambi uheruka guhagarikwa idoga wumva n'ico gisata urabona ko kiri ingorane hanyuma amasecteur protéré de croissance nuvuga amasecteur yozana ibyo guteza imbere igihugu uburimyi n'ubu uracabona ko bivuze ikibazo yego gira gute mugabo uracabona ku bibazo by'uburimyi bitarato n'icyo neza haba ku matongo haba ku mbuto haba ku myavu haba kuri vulgarisation n'abanyagihugu bigishwa haba ku bushakashatsi haba kuri mécanisation ya gikora haba kuri urabona neza ibintu bitari kubiragira uko harabaye igitabo cyitwa politique d'orientation du secteur agricole et d'élevage baba ko hari amasantere de rayonnement ibintu bavuga ko bishobora kuvuga sanga ni byinshi mugabo ukabona neza ko ata evaluation iri kiraba kubona bitwico twashitse kuko tusanga rero nubu ikibazo tugifise ntituramenya neza umwimbu twimbura mu gihugu ingene ungana nibyo dukeneye gufungura ku mwaka ico kiracari kibazo nitumenya ko umwimbu ari mwinshi ari muki muri bako miseze bigeze kwihenda bavuga ngo Burundi ngo bagize ubwimbu mwinshi ngo boshorera hanze kombe ntunakwiye ibiciro bikira widuga n'ubu urabona yuko tutaramenya tuja muri ico kintu umwimbu uraza ibiciro biragabanutse abana ati ntibije mu isoko ntibirengana intara abana ati twodana tugira turonka duhera na duke twokoresha
ushimira ati none uburimyi mu Burundi nubwo kugira abantu birimira ivyo barya cyane n'uburimyi nubwo kugira abantu baje usanga rero aho ntiturahatomora ntiturabona neza ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi barafise uruhara muri ico kintu nta gihugu kitagira statistique y'uburimyi kuva tuti twimbura ibi ku mwaka mwadukeneye muri ico gihe leta cyama yagavye igihe umwe mudakwiye biyumvira uwundi yuzova niba bigura hanze bizimbye baca basubventiona kugira abanyagihugu bironke ku biciro bikiriritse ibijanye n'ubutavyo nabivuze hama rero dufatira ingene ibintu byifashe toto n'ubu byifashe gute bana yuko mu by'ubutunzi komo buryo ubutunzi niyo ico gipimo twe twaba tuko turafatira urabona ko ikibazo iduga ry'ibiciro byari gihari urabona ivyo cyari gitoshe ku 3% ejo bundi muri no misara ko harabagahenga hari imwimbu wimbutse muri impeshi mugabo utumva hirya no hino ku masoko twarabajeje umengo byasuye kudwanga ku isoko ya Bujumbura sinzi ko ari yangingo ibuze ibintu ko byotembera mu gihugu mugabo mengo ibiciro byasubiye kuduga ko twayibajije henshi byasubiye kuduga umurenge bijya nyene by'umuceri n'ibihari muragenda nayo ngo bibaze je narayibajije ejo vyose ndabibaza vyose vyasubire kumera kumwe vyari bimeze kuraba rero ingingo zafasha hanyuma ikibazo c'amadovize urabona ko itaratora inyishu neza amadovize kiracari ikibazo ingingo zifatwa ingingo nyene zirafatwa n'Ibanki Nkuru y'Igihugu yo kugira amadovize asabire amwe aje mu mabanki mugabo amadovize atagwiriye kizoguma ari ikibazo